Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Munumwa tugiye kubageza amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ko yariko aravugwa n'ubundi ku mpinduka zaraye zikozwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Izi ni impinduka zagizwemwo uruhara n'abategetsi batandukanye, gusa cane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Nkuko twabibagejeje ko makuru yacu yabaje kuri uno munsi, General Jules Ndihokubwayo ntakijejwe kugendanira umukuru w'igihugu. Mu makuru dufise ngo nuko uwamusubiriye ari umwizigirwa wa cane w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Ibi turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye, ngo n'abantu benshi rero batari bifuza kubona Jules Ndihokubwayo n'ubundi muri aya mabanga yo gukora mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'ugendanira umukuru w'igihugu, chef du protocole d'etat, akaba ari amabanga yaramazemo imyaka 3 n'igice. Muri aba turaza kugaruka kuri Angelina Ndayishimiye cane, gusa n'abandi harimwo n'abandi batandukanye, harimwo nk'abarongoye ibiro bikuru vy'igisirikare, abarongoye iperereza ry'u Burundi, ndetse n'abandi bari bikekwa ko ashobora kubasubirira umwanya n'umwanya. Abarongo baragize uruhara rukomeye cane mw'ikurwa ryiwe mu mabanga, ndetse akanagenwa guserukira Uburundi mu makungu, ngo bityo rero akaba yigijwe kure cane y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ibi nivyo tuza kugaruka ko cane ku ruhande rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, ndetse n'ico bacatumye Jules Ndihokubwayo akugwa mu biro vy'umukuru w'igihugu gihutihuti. Ibi vyatumye aratoroherwa mu butegetsi n'ubundi no mu biro vy'umukuru w'igihugu, nuko ngo abamuzi bavuga ko ari umuntu adatinya kwerekana ko atemera ikintu kitamuguye neza. Ibi bikaba biri mu vyatumye ashwana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Tugiye kubigaruka mu buryo burambuye, ntuze gucikanwa, wowe ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko, kugira ngo utajucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Jules Ndihokubwayo ntakibarizwa mu biro vy'umukuru w'igihugu, ntakijejwe kugendanira umukuru w'igihugu, yasubirijwe n'umwizigirwa wa Angelina Ndayishimiye. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020, Jules Ndihokubwayo yafatwa nk'inkingi idasanzwe ya Perezida Ndayishimiye, ngo ni mwene wabo basangiye vyinshi kuva mu buto. Ku rugamba rwa CNDD-FDD basangiye akabisi n'agahiye. Abamuzi bamuvuga nk'umugwanyi adasanzwe, bavuga kandi ko ari umuntu adatinya kwerekana ko atemera ikintu kitamuguye neza. Ngibi bibiri no mu vyatumye atorerwa mu butegetsi bwa Petero Nkurunziza. Yanse kumuduza mu mapete nk'abandi basangiye urugamba, mbere ashima kwama murungika hanze kure y'ubutegetsi. Mu kiringo ca gatatu, Jules Ndihokubwayo yarakeswe rwose ko yari kumwe n'abasirikare batemera ubutegetsi bwa Nkurunziza, bamufata ko akorana n'abaroberi, naho we yavyamiriye kure, ngo yaba kandi yari intwazangabo icunzwe cane, maze akiza agatwe kubera yari yegereye General Varisito Ndayishimiye. Jules Ndihokubwayo rero ku mugoroba w'ejo mu masaha y'ijoro nibwo vyatangajwe ko akuwe mu mabanga yo kugendanira umukuru w'igihugu, chef du protocole d'etat, yaramazemwo imyaka 3 n'igice. Muri ayo mabanga yasubirijwe na Joseph Ndayisenga, yahora ari umuyobozi mukuru ajejwe gufatana mu nda. Joseph Ndayisenga kandi akaba asanzwe ari n'umukuru w'urwego nshingwantwaro rwa Fondation Umugiraneza, yegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Abegereye Jules Ndihokubwayo bavuga ko yahora yerekana ko adashigikiye ukuntu umupfasoni w'umukuru yivanga mu bintu vyose, nk'uko yoba anganya amabanga n'umukuru w'igihugu. Kumbure ngo biri mu bisigura impamvu arungitswe kure y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ikurwa rya Jules Ndihokubwayo rishobora kongereza ububasha bwa Angelina Ndayishimiye mu biro vy'umukuru w'igihugu.
Itegeko ry'umukuru w'igihugu ryaraye rigenye General de Brigade Jules Ndihokubwayo mu mabanga yo guserukira Uburundi mu makungu. Kuba Jules Ndihokubwayo agiye kurungikwa kure y'u Burundi ngo hari abagiye kwiruhutsa. Muri abo nk'uko natanguye mbibabwira harimwo abarongoye ibiro bikuru vy'igisirikare n'iperereza ry'u Burundi bari bikeka ko ashobora kubasubirira. Jules Ndihokubwayo ari kandi ngo mu babangamiye cyane abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Ngaba bose rero bariko bariruhutsa ko ijisho rya Jules ribavuyeko. Jules Ndihokubwayo ni nako kandi avugwa ko nawe ngo yoba ari mu rudandazwa rw'ivyuma, muri dosiye y'urudandazwa rw'ivyuma bishaje vyari vyashizwe ku isoko n'ishiramwe rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu gihugu c'u Burundi Regideso. Nguko rero uko Jules Ndihokubwayo yakuwe biturutse ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, kubera ko ngo Jules atumva uburyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yihagira ibiro vy'umukuru w'igihugu nkaho babanganya ububasha. Nako kandi ngo Amerika itewe impungenge n'akamo ka Perezida Varisito Ndayishimiye ko kwica abahuza ibitsina ababisangiye. Mu itangazo ryo ku rubuga rw'ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu, Amerika ivuga ko iteye impungenge n'amajambo ya Perezida Varisito Ndayishimiye ku bantu b'intege nke kandi bakumigwa. Mu kiganiro c'abamenyesha makuru ku igenekerezo ya 29 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 cabereye mu ntara ya Cankuzo, Perezida Varisito Ndayishimiye yavuze ko kubwiwe abahuza ibitsina babisangiye ngo tubabonye mu Burundi bari bakwiye kubajana kuri stade bakabatera amabuye. Muri iryo tangazo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihamagara abategetsi b'u Burundi ko bahiriza agateka kazina muntu harimwo guhabwa ubutungane bungana kuri buri Murundi wese. Mu ntango z'uyu mwaka abantu 24 barafashwe Gitega ku mugwa mukuru wa politike bagirizwa guhuza ibitsina bafise ibisa, inyuma yuko bari mu nama y'ishirahamwe ryitwa Muco. Muri Myandagaro uyu mwaka muri Myandagaro umwaka uheze nyene abantu indwi muri abo baciriwe umunyororo hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2 na sentare y'Igitega ibahamije guhuza ibitsina bafise ibisa no guhimiriza abantu kuja mu buhumbu n'ubushurashuzi. Abandi bagirizwa hamwe bambitswe izera. Abajijwe nimba Burundi buzemera ingingo busabwa n'ibihugu biteye imbere ko kubahiriza uburenganzira bw'abahuza ibitsina babisangiye, Perezida Varisito Ndayishimiye naciye hirya no hino. Yagize ati ngo ibihugu rutura biriko birahatira ibihugu bibayabaye ko bitegerezwa gukurikiza uwo mugambi, ko bitawemeye atamfashanyo bazoronka barayitwima. Akoresheje ivyanditswe biri muri Bibiliya asobanura ko Imana ishobora kurakarira isi kubera ivyo barongorana bafise ibitsina bisa. Ati nico gituma iki ntikiri mu bibazo mu Burundi, ntikiri ikibazo mu Burundi. Je kubwanje ingingo mba nibaza ko mwene abo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kubajana kuri stade bakabatera amabuye, kandi ababikora nta gicumuro boba bakoze. Uburundi kuva bubaho kwemera Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi, ugaca ufata uno munsi ngo ugomba kuyimanuza ngo wumvirije abashetani amaze kwizizira. Ni nkuko rero wombwira ngo mbega shetani n'Imana uhisemwo iki? Ushaka gutora shetani naca aja muri ivyo bihugu abeyo. Ahubwo nibaza ko bamwe mwavuga bahurumbira kuja hanze baba bagiye kwakira iyo migenzo baraherayo ntibatuzanire iyo migenzo uri hanze ntazotuzanire. Mu Burundi wagirijwe guhuza igitsina n'uwo bagisangiye ushobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 2 n'ihadabu mu bihumbi bishika 11 kw'isi. Ivyo bishobora kuguhesha igihano co gupfa. Mu bihugu bishika 11 kw'isi uwo mugenzo urashobora kuguhesha igihano co gupfa. Muri ivyo bihugu kandi hakaba harimwo igihugu ca Uganda aho kuva muri Rusama umwaka uheze yemeje amategeko ategekanya ibihano birimwo ico kwicwa ku vyaha bigenda bahuza ibitsina. Ayo mategeko kandi ariko ariyamirizwa muri sentare n'abaharanira uburenganzira bwa muntu ngo akurwe ko muri ico gihugu ca Uganda kirongowe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Sibo bonyene kuko
kuko n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu uri Giteka naryo risaba igihugu c'u Burundi kutemera aho nubundi rishirahamwe naryo kwigenekerezo ya 3/0 ryasohoye urwandiko rivuga ko ryabajwe n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ahamagara abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye abo bita abahomosexuels mu rurimi rw'igifaransa. Akaba hari kwigenekerezo ya 29 Kigarama. Rigiteka ikabisaba abategetsi b'u Burundi gukora ico bajejwe mu gukingira abanyagihugu. Iri shiramwe kandi rikaba ryibutsa ko ayo majambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yo gutera amabuye abahuza ibitsina babisangiye bivuzwe mu gihe u Burundi hasanzwe hari akaranda ko kwihanira hamwe no kwihorahorana hagati y'abanyagihugu. Rigiteka igatanga uturero tw'umwaka uheze kwa mwaka w'ibihumbi 2022 bashoboye kumenya imanza 42 z'abantu bihaniraniye nayo mu mwaka w'ibihumbi 2023 bakagera kuri 43 barishwe ngo bazira urwikekwe. Ishiramwe Rigiteka rikaba rirangiza urwandiko rwaryo ryamiriza ryivuye inyuma amagambo yashikirijwe na Evariste Ndayishimiye yo kwica abahuje ibitsina babisangiye rikamusaba nyabona gufata ingingo zikingira agateka kazina muntu atanya gupfa atanya gukira. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muza TV Imana ibahezagire.